nk'uko dusanzwe tubimenyereye Star Times irafise promotion ya Noel. Iyo promotion ya Noel ijanye n'ibidandazwa byayo. Ibidandazwa byayo navyo ni amadekodere, amateleviziyo, hanyuma n'abanywanyi dusanzwe dufise bafise amadekodere tuca tubagirira abonnement. Kuri ubwo bwoko bwose twagize ko promotion kuri decoder DTT decoder isanzwe ifise antenne isanzwe twara twigurisha 50, ubu twigurisha 45. Hanyuma iyo decoder isanzwe tugurisha 45 isanzwe ifise ama bouquet atatu, hariho bouquet basique na bouquet classique na bouquet unique. Iyo bouquet classique igugwa 28, bouquet basique igugwa 14, bouquet unique igugwa 33. Rero wari usanzwe umunywanyi yarasanzwe afise bouquet basique akagura amezi abiri ya bouquet basique, no kuvuga amezi abiri 14, tuca tumuha uruhusha rwo kuraba amashene ya bouquet classique. Warasanzwe afise ari ha bouquet classique nawe tuca tumuha akaraba bouquet unique. Warasanzwe ari ha bouquet unique nawe tuca tumuha akaraba bouquet unique, tukaba tumwongerana n'imisi 10 de plus. No kuvuga uri kuraba imisi 60 acaraba imisi 70. Hama kubasanzwe bafise decoder satellitaire. Iyo decoder satellitaire nijya ifise parabole isanzwe igugwa 65, ubu twigurisha 50. Hama ikaba ifise amabuke ane, hariho bouquet Nova na bouquet Smart na bouquet Super na bouquet Max. Max ni full bouquet. Nukuvuga urishe bouquet Nova, wahora uriha bouquet Nova ukariha amezi abiri, tuca tuguha ukaraba bouquet Smart. Hama uriha bouquet Smart urabona bouquet Super. Hama wahora uriha bouquet Super ucubona bouquet Max plus 10 jours. Niyo promotion yo kubanywanyi twari dusanganywe. Hama turafise coupe du monde ya murazi kwizotangura kuri uyu munsi ku tariki 20 kuri uw'Imana uza. Turafise amashene abiri azokwerekana ama match yose. Murazi ko dusanzwe dufitaniye imigenderanire myiza na televiziyo nkuru y'igihugu. Iyo televiziyo nkuru y'igihugu izokwerekana umupira kuri chaîne yabo ya kabiri kuri platform ya Star Times gusa isanzwe iriko amashene abiri ya RTNB. Hariko RTNB 1 iri kuri decoder DTT iri kuri 101. Hama kuri decoder DTH iri kuri 765. Chaîne ya kabiri nabo ariyo nayo izoca ko imipira myinshi cyane, nayo yahora iri kuri decoder DTT iri kuri 102, ubu twayishize kuri decoder satellitaire. No kuvuga bamwe bahora bari ruguru batabona iyo decoder iyo chaîne RTNB 2, ubu barayibona baciye kuri platform ya Star Times kuri nimero 801. No kuvuga amajana 801 ushize ko amashene zo yabona iyo chaîne urayibona. Hama ikindi naco nuko iyo chaîne izokwerekana imipira yose kandi ku giciro gitoyi. Bavuga babandi basanzwe bafise ama decoder amwe ya Aide de la Chine bazoyibona baciye kuri bouquet Nova. Iyo bouquet Nova nayo igugwa 5,000 gusa ukwezi kose. Bisigura ko umurundi wari wese yifuza kubona igikombe kizobera muri Qatar azobona aciye kuri RTNB 2. Hama ikindi twari dufise tubamenyesha ni amateleviziyo dufise ngaha anye dusanzwe tugurisha. Murazi ko ishira hamwe ryacu bisanzwe rigurisha amateleviziyo n'amadecoder. Televiziyo dufise turafise televiziyo za 32 pouces, turafise televiziyo za 43 pouces, turafise televiziyo za 50 pouces, turafise n'amateleviziyo manini arenga ngaho onye. Bisigura ko twazishize muri promotion abazifuza zimwe z'ubwoko za LG, Samsung, Star, izo zose twazifise ngahanye muri Star Times. Bisigura ko umuntu wari wese yifuza kubona gukurikira igikombe
c'umupira w'amaguru kizobera muri Qatar ko tumuhaye ikaze kugura ibidandazwa bya Star Times.